nivyo hariho ahantu hamwe hamwe nko mu gisagara ca Bujumbura Imakamba aho tumaze kumenya aho hari abantu bo muri Orikome bashizwemwo mbere nko ngaha muri komine Rohero murimwo uwitwara Sesi muri komine Rohero wavuye muri Orikome mugabo tubiciye hirya no hino turavye ingene vyagize turavye amakosa atari make ari muri vyo twaciye twandikira urwete wagiye ku munsi w'ejo tariki 29 kuyoboye senigwe w'igihugu hamwe n'abatwara amasepi mu ntara tubabwira yuko twebwe imbere yuko abantu bari muri Orikome bagenda kurahira tubaye turavamwo kugira ngo habanze haba inama y'ukungene ibintu vyotunganywa twarababwiye rero abaduserukira aba ngaha muri komine Rohero yabaye perezida aba n'abandi bo mu zindi ntara mu zindi komine twarumvikanye yuko ivyo bintu batobijamwo hatabanje kuba iyo nama ituganijwe na seni kugira ngo ishiramwo Orikome ejo ntirizoze kwikorera ibintu ritazi tubanze tuvugane ubwo bunenge bwose abantu bavuga hirya na hino natwe tubona